w'igenekerezo rya 27 ruheshi umwaka wa 2025. Muri kino kiganiro ngo tuyage twongere turabire hamwe uruhara rwacu nk'imenyeshamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi mu kugwiza umwimbu w'igihugu, soko ry'iterambere rusangi ridakumira. Imbuga ngurukana bumenyi ari nazo dukorerako nibukira ubuhinga bushasha, ahubwo ku isi yose no mu Burundi risigaye ari isoko ridakama ry'inkuru zivugwa ku isi no mu kibano. Inkuru mu kanya isase ibashikiriye abantu ibihumbi, kandi inkuru iciye kuri izi mbuga ntitakara no mu myaka iri imbere izoba ikirabwa, ari naco gituma uruhara rw'imenyeshamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi ari karahara mu ruganda ntibacura kugwiza umwimbu w'igihugu. Rebutse yuko ivyo dushirako naho bija biragumaho. Banyakubaha abayobozi namwe abamenyeshamakuru mukorera ku mbuga ngurukana bumenyi, akenshi harabigira abanyamakuru kuko kumbure hari aho batanga amakuru abenshi twarababonye, ariko muri aya makuru batanga ugasanga n'urusobekerane kubihuha, amakuru y'amacakubiri, amakuru n'amashusho y'urukozasoni kure, ndetse ugasanga bako batanga inkuru zidatomoye, aho twovuga gukwiragiza inkuru zicanamwo canke zituma abantu bacanamwo, canke inkuru ubona yuko mu vy'ukuri zitatanzwe neza zisunze akarangamutima k'umwuga. Anaco gituma dukoranye ngo turabire hamwe tubazanye duti mbega mu makuru dutanga buri munsi twaba tugira uruhara urwahe mu kugwiza umwimbu w'igihugu. Ikimenyeshamakuru kiraza gusubiraho cige cisubiremwo mbega mwe mu makuru mutanga ni guha ruhara mufise mu kugwiza umwimbu w'igihugu. Igihugu cacu n'umurima munini cane, abarimyi nabo nuwo ari we wese mu kubabikamwo baragikorera, kandi twese ni cacu. Nabwiye ngo igihugu caratwibarutse kandi tukirimwo ni cacu, ntaho tugisigira. Ibi rero bidufasha kugira ngo umuntu wese yumve uruhara afise nk'ikimenyeshamakuru, kugira ngo dushobore kuvuga, twumvigwe, dutange inkuru zishikire benshi. Kanatsinda ubwo bubasha turabufise ko niyo twanditse bisomera benshi, niyo tushizeko amavideo atandukanye, amaresi atandukanye n'ibindi bishikira benshi nigoga, kandi sinzige abantu rikabibona mu mwanya muto. Naco gituma tuvuze amakuru ajanye n'amahoro kenshi twaba tubona arasagarara, kuko iyo dushimekeye ku kintu kanaka abadukurikirana basanzwe bagishirako umutima, ariko iyo dutanze inkuru z'ibihuha rimwe na rimwe birabishika tugasanga twazibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ziraducafuza, zigatuma tubura aho duca, zigatuma ducafuza n'igihugu catwibarutse. Ariko iyo dukeneye ko igihugu kiba amahoro, mu vy'ukuri kiraba amahoro. Kenshi iyo dukeneye no kwigisha abo basanzwe badukurikirana, tugasaba ko tubigisha ibijanye n'iterambere, barabifata kandi bakabigendera, kuko dushatse gushimikira ku kanaka kenshi birakunda. Kandi si ivyo gusa, turafise n'uruhara ntasubirizwa mu guteza imbere uburongozi bwiza, mu gushigikira amakuru y'ibihanze abanyagihugu bato bato, kubahiriza no kubungabunga itunga rusangi, hamwe no guteza imbere amaso hakurya y'amazi, tugasuma amakuru avugwa hirya no hino mu makungu ashobora kugira ikimazi kw'iterambere ry'igihugu na beneco. Banyakubaha abayobozi namwe bamenyesha amakuru, ni igihe ciza rero co kwerekana ishusho nyaryo biciye mu vyo dukora. Ntagire uzovuga ngo baranyirengagije, duko ukora ibidatumbereye, ariko nashaka dukure amaboko mu mpuzu, dukore ibikorwa vyacu bituvugire. Nashaka ndabwira ko ico dushize ahabona kibonwa n'isi yose mu mwanya isase, ari naco bisaba kwiyubara no kwitonda cane mu kazi kacu ka misi yose, kuko ntuzoshiraho ikintu uvuge ngo nari nihenze, canke burya ngo nariko ndafyina, bugize imbuga dufite zirakurikiranwa. Nashaka rero turabiri hamwe uzokwame wiyubara mu vyo ushirako hirya no hino, kuko ufise abagukurikirana kandi batari bake na gato. Nashaka ndabibutse kandi abisubiramwo, nukumenya ko ikintu cyose dushize ahabona kibonwa n'isi yose mu mwanya isase, ari naco gituma bisaba kwiyubara no kwitonda cane mu kazi kacu ka misi yose. Handavuga mu gutanga inkuru twatohoje neza, zifise amasoko ameze neza yemewe. Murankunda kubivuga, benshi murabizi, mwe vya ndakoporoye biya bintu twarabisezereye, kuko hari igihe usanga urakwiragiza inkuru z'ibihuha zitameze neza.
ntituraba gutwenza abantu no gusamaza abantu nk'uko benshi bavyiyumvira. Sico twahamagariwe, ariko twarahamagariwe kwigisha no kuvuga no kuvuga imigambi y'iterambere kugira ngo abadukurikirana bose bishobore kugira aho bibakuye naho bibashize. Nashaka ndabibutse yuko bamenyesha makuru turabigisha, ikirenze ico turabarezi, abatanga nkuru ntituri rukurukuru, ntiturabagwiza ibihuha n'abandi nk'uko bamwe n'abandi bovyibaza babonye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko nashaka tumenye ivyo dushizeho, tumenye dushire inkuru zitomoye neza kandi zitosoye. Kandi nashaka ndababwire ngo nitwakora neza tugafashanya tukagira ubumwe tukaduzanya, hanagira ndababwire yuko abarundi bayamaze baravuga ngo ubugirigiri bugira bangahe, bugira babiri. Rero niyo washaka kwigunga uri umwe ntuzoshika kure. Barasubira kandi bakavuga ngo umutwe umwe wifasha kugira iki? Gusara. Ibi byose nibitwereka yuko tugiye hamwe turi benshi tugakorana mu bumwe tuzoshika kwihangiro twihaye. Nashaka ndabwire ngo mu gihe twobandanya tukamenyesha amakuru babushitse baratanga urukurukuru, ahubwo rutanga inkuru z'agakura, tuzotuma igihugu gihurumbirwa n'abanyamitahe ba mukerarugendo hamwe n'imigenderanire n'ayandi makungu ikomeze, maze igihugu gishike kwihangiro ryambona kazoza igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Byose bizova kuri twebwe. Nwagenda kumbuga ngurukana bumenyi ukagwizaho ibitameze neza nivyo guca intege abantu no gucana ivutu, mu vy'ukuri ntawe uzokwiyumvira guhurumbira Uburundi. Ariko niwagenda kuri za mbuga muriko mujejwe mukorera buri munsi, ugashiraho ibintu biteza imbere bitera n'agateka ku Burundi, mu vy'ukuri n'ingenzi zizoza, abanyamitahe baza ari benshi, kakazi mwifuza ibya bindi benshi twifuza bishobore kuboneka. Ariko niyo twaza kumbuga ngukora bumenyi tukazuzamwe ibintu bitameze neza, mu vy'ukuri ntawe uzokwiyumvira gushika mu Burundi, batavuga ati ngira sinyabagendwa. Ariko niyo twashiraho inkuru zimeze neza tukamamaza igihugu cacu uko kimeze, kuko je tubona bari hanze y'igihugu bifuza kuza ati kugira twene turabe ca gihugu tumaze imisi tubona. Nashaka kubabwira ko mubifisemo uruhara, kandi tubifisemo uruhara nk'imenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi.